Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de notre émission, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend aho wumvirije iki kiganiro. Ikiganiro twise tubamenye nabo ni ikiganiro tubategurira amakuru y'abantu haba bashoboye kuba ivyamamare, abataramenyekana mu byo bakora, abakora imyuga itandukanye, na cyane cyane tubategurira amakuru y'abantu bashoboye kugira ico bakoze, na cyane cyane ku bantu bakora ibikorwa mvabwenge. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye amakuru y'umuririmbyi akiri muto, ngira no umuririmbyi ataramenyekana cyane. Uwo nawe si ubundi neza na neza ku mazina abavyeyi bamwise, yitwa Arakaza Fiston aka Faston Mix. Uyu munsi ariko aragaragara nk'umunyeshaka ridasanzwe, ariko aragaragaza impano ziwe mu guhibongoza, mu kudutegurira indirimbo, n'umwanditsi w'indirimbo, n'umutamvyi, n'umuririmbyi muri make. Rero Faston Mix turashobora kuvuga duti Faston Mix ninde? Faston Mix ni umuririmbyi nk'uko twabivuze akiri muto, araririmba, aratamba nk'abandi baririmbyi dusanzwe tumenyereye. Faston Mix yavukiye hehe? Faston Mix ibikorwa vyiwe ariko abikorera hehe? Faston Mix yavukiye ku mutumba wa Kiremba, ni mu ntara ya Bururi, akaba ari naho yatanguye gukinira ako gakino k'umuziki, nk'uko nawe nyene avyivugira mu kiganiro yakoranye na Happiness TV igihe bari bamugendeye, isanzwe ikorera mu gisagara ca Rumonge. Aravuga neza na neza uko vyagenze, ukuntu yiyumvisemwo kuririmba, n'abagiye baramufasha kugira ngo donc abo yinspiye ko kugira ngo ashike aho yoba ariko arashika uyu munsi, kandi naho yipfuza gushika. Reka tubacishirizemo kano gace gatoya mu kiganiro yakoze kuri Happiness TV ikorera mu gisagara ca Rumonge. Nkunda cyane ndaragenda mu bintu vy'ibirori, ngiye nakuze nja mu bintu vy'ibirori, mu mateatre, ku mashuri, aho nabandi ukuntu baririmba, nanje nkaja kuvyigana ntangwa gufata decision ya mbere, ntangwa kuba umudansere, baye umudansere ndatangura nyine ntangwe kuririmba, baza abagenzi banje, abagenzi banje ne twari kumwe bitwa muri Young Farm House. Young Farm House umusanzwe niyo yandeze, natangwe ntangura kuja kudesa, numva ari nuva by'amapromotion muri studio. Promotion yari Fiji Project Maker yorganje promotion yo kuja kuririmba, nanje ndasaba uburyo muhira nyene n'abagenzi banje bamwe barantereye, ndaja kuri mic. Ngiye kuri mic mvuye kuririmba, abana abafanzi banje bayumvise bagati Faston abantu urashoboye, ahubwo rero guma mu gakino, nanumva ndabikunze canguma mu muziki. So Faston, wavuze ati kugira ngo duke neza kesha Young Farmers. Young Farmers barabandanje baririmba. Young Farmers bafise niko bagishasha bakoreye muri Kenya nyene, barabandanje baririmba. Bari mu gihugu ca Kenya, bagiye kurondera ubuzima mu gihugu ca Kenya. So urumva ugira ati rero nk'abantu bandetse nubwo bagiye sinoca mpagarika kubandanya kuririmba. Ni n'amakosa kwe. Urumva baragira bati iyo turi hose abo twigishije, abo twayeretse agakino k'umuziki nyene gakorwa, barabandanije, urumva ko ari na byiza cyane. Nakaye kajambo rero bwira abo ba Young Farmers. Young Farmers no ibwira ywane ikomera iri hose, irambire ikomere. Nige jambo babwira. No kubashimira tu aho ngeze nabo no bahangejeje kuja mu makonsere menshi, kubona ahantu henshi, kubona naramenyekanye mu duce duto ndabikesha Young Farmers. So nta munsi no muragiranira kurabo n'undi muri Bunga hejuru. Kurabo ndabise ko nk'uko muhejeje kubyumva, aravuze yuko yatanguye
ari mu mugwi wa Young Famous, akaba yari umudanseri, ni ukuvuga umutamvyi, akaba ari nabo bagiye bamwereka ukuntu yokora, ukuntu yokwifata ari ngira ngo kuri podium. Rero ivyo natwe turabimushimira cane kuba akicibuka iyo yavuye n'uwamufashe ukuboko kugira ngo yinjire mu gakino arimwo uyu munsi. Faston Mix arakoresha mbega imbuga ngurukana bumenyi. Faston Mix arakoresha imbuga nkoranyambaga, imbuga ngurukana bumenyi nka Instagram ni Faston Mix, Facebook Faston Mix, na YouTube arakoresha urwo rubuga rwa YouTube ni Faston Mix. Faston Mix yoba yatanguye umuziki ryari? Nkuko yavyivugiye mu kiganiro yakoranye na Happiness TV mu Rumonge, aravuze yuko yatanguye kuja muri studio mu bihumbi 2020 igihe yakorera muri studio yitwa Believe Music. Yari ifise promotion ku baririmbyi baba upcoming, abaririmbyi bakiri bato bashaka kuduza ibikorwa vyabo. Faston Mix afise indirimbo zingahe? Nkuko bivugwa, Faston Mix yatanguriye ku ndirimbo yitwa Acha Ulofa. Indirimbo yitwa Acha Ulofa, iyo niyo ndirimbo yakoreye muri Believe Music akiri muri Young Famous. Ico gihe yarazwi nk'umutamvyi w'umugwi Young Famous, akorerwa n'umuhinyanyuzi Faiji Hitmaker, ubu barizwa muri Master Music. Akaba afise n'iyindi ndirimbo yitwa Jolie. Izo zibaye indirimbo zibiri. Indirimbo igira gatatu yitwa Money featuring Overcrafter. Akaba afise n'indirimbo igira kane yitwa Bikore, yakorewe mu Rumonge, ikorwa n'umuhinyanyuzi yitwa John B. Akaba atumenyesha ko hari n'izindi ndirimbo nyinshi ariko aradutegurira. Mukubandanya mudushigikira kuri channel ya Pisco Entertainment, ndabibutsa kugira subscribe, like, share, comment kugira muzohore mudukurikirana buri munsi mu biganiro turiko turabategurira. Faston Mix uyu munsi mbega twamaze kuvuga ko akoresha imbuga ngurukana bumenyi, mbega ubunye mu bundi buzima busanzwe yoba ageze hehe? Faston Mix ubu akaba ari mu gisagara ca Bujumbura, akanatubwira ati mbere jewe nanje kuva i Bururi nanje nkaba naje ku kirimba c'umuziki, ati munyitege mu bikorwa, ati mugiye kunyumva kenshi gashoboka, aho kandi afise n'igiteramo kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 kuri Paradise Vyibuha igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Rero ababa mu micungararo muze mugende mwirabire igiteramo mwateguriwe, kandi mwateguriwe na Faston Mix ari kumwe n'abazomufasha nk'abitwa ba Dara Saleo, Eugene Smith, Papa Changwe, Eddie Kamso, Simba Tentif hamwe na Bururi Comedian. Aba MC nk'abo mumenyereye, abantu bari muri ako karere musanzwe muzi Dr. Biri. Dr. Biri ni MC abishoboye, abyifatamwo neza. Akaba haniho n'undi yitwa Jojo Makwito. Jojo Makwito akaba ari MC bazofashanya na Dr. Biri mu guteramisha, mu kuryohera aba fans bazoba baje mu giteramo
kizoba kwigenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 kuri Paradise Bar chez Vyibuha. Mu kubandanya tubandanye tubabwira ko i channel yacu muzobandanya mudushigikira kuko ni chaîne ikiri hafi cyane, niho tugitangura, ariko ni chaîne igiye kuza irabashikiriza amakuru y'abaririmbyi y'abakina amasinema mu bice bitandukanye, no kuvuga mu gihugu c'u Burundi, no kuvuga muri East African Community hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye. Tugiye kubategurira amakuru ashushe mu kudubandanya mudushigikira kuri ino chaîne yacu ya Pisco Entertainment. Ndabibutsa kugira subscribe, like, share and comment kugira ngo mubisangize n'abagenzi banyu bazoze nabo barabona bishasha biciye kuri Pisco Entertainment. Jewe mwari kumwe muri kino kiganiro ni Psychologue. Ndabashimiye cyane abantu mushoboye kumviriza kino kiganiro c'intango. Ibindi biganiro biri nyuma. Ciao ciao.